hariho ikibazo nkoramutima iki kijanye n'ibidandazwa bikenye. Ikibazo c'igitoro hariho hajya bavuga bati bw'ucumbisha kumwe turagerageza. Nibaza yuko mu kiringo c'ukwezi dushobora gusanga twamaze kugitorera umuti, turiko turagikora bikomeye, dukora ijoro n'umurango, kuko murabona muretse ikibazo ca Ukraine hari ikibazo usanga ubu udukeneye kantite nini. Mugaragira ndababwire ko twasanze n'abandi basa nuko bakitwivye. Hariho amashirahamwe atwara igitoro cinshi yo banywa nk'igitoro gihakwa gushika nka 10%. Ayo mashirahamwe yategereza kwizanira amadevize yayo tukazana igitoro cayo, ariko baciye bashaka kuja kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abari bafite amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro. Abo rero nabo twarabihanije ku buryo ico dufise turashobora gutangura guhabwa. Hariho akantu kazokwiyongerako, ariko nko mu kiringo ngira ngo c'ukwezi turimvira yuko Imana ibidufashije coba cashitse kidahuye na gashitse.